ntihagire ureka gukora ngo yabuze umuyagankuba. Ikintu umaze kubona gusa n'urutonde niko rubagora. Naragiye mu gisagara ca Bujumbura bariko barambwira yuko bagira ingorane z'umuyagankuba mu mahinguriro yabo. Ugaca usanga umuntu yashize ihinguriro ahasanzwe haba abantu atamuyagankuba wari ugenewe guhabwa amahinguriro muri iyo quartier. None rero aduca dusaba n'izindi nzego zibijejwe yuko berekana bati amahinguriro azoja ngaha, hazoba hazoba amadandarizo kugira ngo tumenye ingere natwe dutanga umuyagankuba. Aya matara ntazosanzara mu mihana kujya mubaho musanzaye, mutangure kwiga kuduga kuba mu bigwati. Hari akamaro kanini gakomeye ko kuba hamwe. Iyo muba hamwe muca muronka amazi n'amatara. Iyo muba hamwe indimiro zacu zica zaguka, turashobora guca tuzikora neza tukazitunganya kubera abantu bamaze kuvamwo zango zisanzaye zagiye hamwe. None rero nabene gihugu kugira mu namwe muronki bakwe muramigwe n'aya matara, ntibazoyataga bayabasanza mu mwonga, nibaduge babe muri vya bigwati, babe hamwe, niho bizogenda neza. Hariho n'ibikorwa bimwe bimwe vya leta vyahora binanirana. Hariho umugambi wa digitalization tugomba gushira mu makomine yose y'igihugu ndetse no mu mazone. Bose bavuga bati none muzogira digitalization mutagira umuyagankuba. None rero aha kana kanyamuneza canumva ko hari aya matara gumaza nibindi vyiza. Digitalization nayo murazi ko ari yizana intwari bereye. Ntidushobora gutera imbere tutagira umuyagankuba. Amazi n'ubuzima, umuyagankuba n'iterambere. Mbere tweho nuko Imana yarutwengeye amazi yoroshe kuronka, hari haho badashobora kuronka nayo mazi y'ubuzima batagira umuyagankuba. Vyerekana ico akamaro k'umuyagankuba mu gihugu ni ikintu gikomeye cyane. Ndabivuze kugira ngo mbwira abarundi ubu ko dutanguye wa mwaka twavuga tuti no mwaka wa mbere ugana igihugu giteye imbere. 2025 no mwaka w'ikimenyetso. Uyu muyagankuba turiko turazana no kugira ngo abimbuzi bimbure, abahingura bahingure, kuko rero uzoshobora gutera imbere abantu tudahingura. Ntidushobora guhingura tutagira umuyagankuba. Nongera nshima urunani rw'abarundi. Abarundi bariko barerekana ko dushize hamwe twese ataco tutazoshikako. Rero ubu birabonetse ko ahari umutima umwe haba iterambere. Erega n'Imana igira himaniye. Tudafise umutima umwe, tutabona iyo tuja hamwe, duca tuba abanyakajagari, nta kintu na kimwe gishobora gukorwa mu iterambere. No mwaka w'umunyamwete. Abanyamwete ndabasavye muve hasi iyo muva mukagera muri iki gihugu cyacu, dutangure gukora.